ibiti ura amakuru yawe Dani kutakivuka hama hariho akantu mbonye kuri fidi k'uwo mugore w'umumarambya agomba guta umugabo ngo aronse umugabo muri Kenya. Uyo mugabo ndamuzi mana ahubwo arahumiwe, uwo mugore arahumiwe. Uyo mugabo ndamuzi kuva ndi Burundi ntarashika nino muri Saudi, ndamuzi ahubwo mba rumpaye inimero y'uwo mugore, imba rurose inimero y'uwo mugore cyangwa umugenzi wiwe nkabanza nkamuburira hakiri kare. Yo mbega ngo arahura n'umwaku n'ingorane kweri, n'ingorane aho aribwe karahetse. Yarandiye 15,000 Dani yandiye 15,000 urumva. Yankuye kuri Facebook, ansaba ngo dukundane, ambwira ngo ari muri South Africa urumva. Burya rero turakundana uko nyine kuri telefone. Nibwo mu nyuma rero namubwira ati burya rero uyu munsi nta mamega mfise kandi nta n'amaraso yo kugura amamega. Urazi ingene yaciye ambwira ngo ningende ku mwaja wa Rimikashi, ngo genda ngo ku mwaja wa Rimikashi ngo musabe ngo kode yiwe ya Rimikashi ngo ndagushyirire ko amafaranga ngo hama ngo ugura amamega ngo uronke ngo mbace ndakurungikira ngo 200 urumva. Ndamubwira nta mwaja wa Rimikashi jewe mfise w'umugenzi wa mukobwa wa muhungu. Acambwira ngo umviriza rero ngo rondera umuntu agutiza amafaranga angana n'200 ngo bigire depo kugira amafaranga gushikire n'ingoga ngo kube ko mu kuyarungika ngo nkoresha imashini. Erega ndiruka ndondera ayo mafaranga ngo nayagire depo ndamubwira ko nayabuze. Uwo ndabibwiye akambwira ati burya rero uwo muntu agomba kukwiba. Burya jewe nje naciye nkora niki, naciye ndamubwira ko nayabuze. Acambwira ngo basi ngo rondera umuntu ngo rondera ngo Kenzimire ngo namwe murakennye kweri, ngo rondera Kenzimire basi ngo gire depo ngo hama ngo ndakurungikire basi ngo umugango azoca gushikira ejo nta kibazo. Ega naciye ndondera Kenzimire nca ndazigira depo. Ikintu yakoresheje yambwiye ngo mbwira ibiharuro, hari ibiharuro yambwira ngo mfyonda muri Rimikashi nkafyonda. Ubwa nyuma na nyuma mbwira mfyonda ibiharuro 6 nce ikode bampa nce ndamuha. Urumva ibyo nafyonda byose ibyo bampaga muri Rimiteri byose baca babimpa. Burya acambwira ngo ibyo bakurungikiye ngo cubindungikira. Erega ibiharuro bya nyuma 6 bampaye ikode ndamuha. Iyo kode ndayimuhaye nagiye mbona muri Rimikashi bajandikiye ngo urahejeje kurungikira umuntu 15,000 urumva. Ndabye muri karite zimusanga nta n'ikingorongoro gisigayeyo. Yo uyo mugore arahuye n'umwaku, uyo n'umusuma jewe twaratubiranye. Kenzimire zanje abaziriye uko aho ngereye no muri Saudiya kubera nari narahinduye kode ya Facebook aca arasubira arantora. Antoye rero kubera abo baba bivye abantu benshi ntibaheza ngo bamenye ngo uyu twaramwivye cyane twamwivye urumva. Jewe naciye ngira nte aca aranyandikira tangura kunsaba ubugenzi, kumba amafoto yiwe nari narayabitse. Ubugenzi nca ndamubona nca ndabumuha. Acambwira ngo shaka ko dukundana nagukunze. Ntego ariko jewe namumenye ntego. Ereka nagiye numva haheze indwi ngo ubu rero ngomba ngo nge Dubai ngo kurangura ngo ntacyo ntuma ngo ariko ngo amafaranga mfise ngo umuntu adakwiye ngo nashaka nkize nk'imiliyoni 2. Naciye ndamubwira nti mbega burya uraza abantu bita abahatinzi, ntiburya we ntukorana n'abahatinzi ariko burya wibagira n'ingoga. Nturibaga 15,000 byanje wariye hewe. Yaciye amboroka. Uyo mugabo ni umusuma karuhariwe. Yambwira ngo avuka ku Musaga ngo ari muri South Africa ibiki n'ibiki bwa mbere. Ubwo naho yambwira ngo acururiza kwa Siyoni. Yo uyo mugore aribwe n'ukuri, aribwe ahubwo narabasaba ikigongo umugabo amazi atararenga inkombe.